je kuba nsanze ngaha Ego. ndafise abo nabuze Ego. kandi nkumbura buri gihe narameruka kubura grand frère narabuze mama narabuze papa Uce wisubirira. akazi kanje akahe jewe ndizera Imana akoresha umwana jewe Imana n'ibinogo vyinshi maze kusimbisha n'ibintu vyinshi maze kunkuramo nico gituma ntoyitera akagere ngo nje mu bindi bintu vy'iki mbe tuzongera guhura fise vyinshi no kubwira harimwo ivyo ntatahura no kubona waragiye grand frère mama papa ako keja gatetse tutakibagira ijoro n'umutaga tukigumanira ariko akaba yaramaze kwitahira. Bakunzi ba Free GTV ni Mr Koresha umwanya nta wundi bendi kamera ni MC Brizo. Uyu munsi rero twaperereje turagenda pole nyuma yiwe pole cha turamutora dusanga M9 Jimbo ari kurondera dawa kugira ivyiwe bibandanye bitera imbere. Aha rero ni kumva murabona neza yuko ari ahantu bahamba abantu reka rero turabe kungene akora iyo miti vipi bro. Ndashimira kumengo ijwi ntirimeze neza nibiki byana rimeze fresh mani we byaravuzwe neza yuko uco bukorana n'ibintu by'amashitani uri kurondera inzira za Freemason ari kuhereye abantu babahamba cyo tumuno munsi uri ngaha bo je nibaza yuko kuba bivuga sinzi ko baba bafise preve ariko jewe nibaza yuko bariko bancira urubanza mugabo ntivyari vyiza gucira urubanza umuntu je kuba nsanze ngaha ndafise abo nabuze kandi nkumbura buri gihe narameruka kubura grand frère narabuze mama narabuze papa uva ko buri myaka ngaha kuza nukuza juste kugira ngo ushobore kubibuka kuko nabuze ikintu nkunda nabuze ikintu gikomeye mu buzima narijya nsanzwe mfise ingorane yuko ikibazo ca n'iryari tuzosubira guhura kinyamamwo buri joro buri murango rero nibaza yuko icyanzanye ngaha ni juste kwibuka uwo nabuze ntanga kandi ndanamusabira ku Mana izobafashe basangire n'izuba. Tubifatire yuko Jimbo wewe ari umwe kuri no Simana ata muntu numwe yari gutora ati ngo mperekeze none yuko mengo harimo amahinyo bukebuke nta n'umuntu numwe wari guhitana ati ngo mperekeze abo twazananye bari hariya hirya mugabo aho nsanze donc narije nyine ego mugana na kimwe cyo wabakwifye kugira ukora akazi kawe cyo wisubirira akazi kanje akahe jewe ndizera Imana akoresha umwana jewe Imana n'ibinogo vyinshi maze kusimbisha n'ibintu vyinshi maze kunkuramo nico gituma ntoyitera akagere ngo nje mu bindi bintu vy'iki ego aha rero aha niho mwahambye grand frère wawe mama wawe na papa aha nyene ku mpande aha kuri yimva nyene canke ni bo hariho ijya hariho n'ijya iyindi nayo ni nyene iyi niyo ya grand frère waheruka kuza kumufuba bide grand frère yapfuye afite imyaka ingahe bo imyaka yarafise yari mukuru wanje nibaza ko imyaka yiwe kosa dutora imyaka yawe yivutse nikenewe jewe imyaka yanje nivugwa mu izina mugabo ndi muto sindi gito kandi si myinshi kandi si mikeya ego hari indirimbo wasohoye audio irakoroza amosozi benshi ndashaka wikora mu gahogo gatoyi n'utarayumva yumve neza iyo ndirimbo kungene iteye mu agahinda n'umubabaro iyo ndirimbo buri gihe iyo ndiko ndayumviriza buri gihe iyo ndiko ndayumviriza usanga narize kubera ko ivyo naririmbye ibintu ni true story muri makeya muga nubwo hariho n'abandi bantu usanga ikorako bavuga ati indirimbo vraiment M9 Jimbo yatuvugiye ibintu byo ugasanga nyine abantu tugenda twarabuze abacu twarabuze umugenzi twarabuze iki rero iyo ndirimbo yiyumvirije iratuma nyene donc wibuka babantu mwasangira akaryoshe n'akabisha ariko kugera ino saha mukaba mutakiri kumwe sivyo mbe tuzongera guhura fise byinshi no kubwira harimwo ivyo ntatahura no kubona waragiye grand frère mama papa
be tuzongera guhura ndazi mufise byinshi mwambwira harimo ibyo mudatahura ibyo mwabonye iyo mwagira kombona izuba rirenga bukeye rigaseruka nihe riba rivuye nihe rigarukiye riba ryatashe kuryama jenye kwakira abandi baze nicyo utora no gukunda abandi bene wacu baragenda abandi bakavuka bakaza badusanga bagiye badusize ni kumanga nta kuringa bisaba gusa mfise amakenga mbega bagiye bazogaruka uzu umunsi waje umunsi wo gutahura babaje ndomana n'Imana yawuduhishije ko twama tubibuka bobo baratwibuka mbega aho bazozuka canke mbega ubu baranyibuka ko jewe ndabibuka ko twigeze gusangira kimbuka nubwo byashitse bobo bakimuka kure cyane aho nashobora kurunguruka ku mitima yacu ntibigeze bimuka twarabagumanye ubu tuguma tubibuka n'umunsi umwe w'umunezero kuri plage mushajije muryohewe mwishimanye vyadanje akaryosha kabishe tukagasangira ako keja gatetse tutakibagira ijoro n'umutaga tukigumanira ariko akaba yaramaze kwitahira. Guys, ino ndirimbo vema n'ahantu hari mbona neza yuko ari true story brother. Nahora nibaza yuko ino ndirimbo atari true story kuko nari nibaza nyene ni ya mystery nyene mushobora kwandika, ariko no munsi ko ndagusanze nga ndatawe neza yuko ari true story. Ubwiye iki abandi baririmbyi bagenza bo barafuye? Bo muzanzwe nga kwisikintu kibabaje no kubura umuntu mwaragendanye nubwo mutu mwaragendanye mugiye nko kuri Facebook ukabona Rest in Peace neza ko ni ikintu kibabaza umuntu wese afise umutima wo gukunda abandi sibyo rero neza yuko ni benshi twabuze kandi dukumbuye mugabo dukomeze kwihangana kandi dukomeze kubasengera kugira ngo bazosangire nizuka na Yesu yamwe. Asante sana kandi urakoze cyane kumva neza yuko wizera n'Imana. Wizera neza yuko one day tuzohura imbere y'Imana. Neza cyane. Jimbo asengera he? Jimbo n'umukatolika. Mukatolika. Arazi gukubitira umeze g'umusaraba. Neza cyane. Dubwire turabukuri. Kwizina rya data rya mwana bakunzi ba Free TV, asante sana murakoze kubana natwe. Uyu ni M9 Jimbo, bande mutera intege ugwaruka ruko rakora cyane. Ciao ciao, yari Mr. Koresha umwanya.